icagiye kunangaza nuko nagiye n'umuntu anyataka ngo ndaba presente ngurivye mushasha ngo umukecuru urumva umukecuru yataye urugo atabana ufise umugabo ufise umwana kindi ndubatse sinumva nyene ufise umugabo murabana nyene mu exactement ngakaca avuga ngo nataye ngo abana vraiment ngo ndumukecuru iyo si post ya NELLY NAT se exactement oya NELLY NAT ubundi arige usanga nyene ariko post ariko ni tugize kujaho do ton métier nta ruki y'uburiri ufise zo nje gucunga nenda kubaza look muri byo imeze gute ibimeze gute nagira ukuririmba ni talent birasaba iki bisaba inzobe bisaba iki cyane kandi irabura peut-être nguje gucungura abakecuru ngo bari mu kuronka abuzukuru muri uyu muziki nza kwikupa irabana mugisha kama yibandanya yonyine championa iko cyo bibonera he sawa hazi mtano mtatu okay vuge Yise bakunzi ba Star TV reka ndabaramutse ndabifurize ibihe vyiza na cyane ko muri gwa rukundo twatifuza kwifurizanya ibihe vyiza cyane abari mu gatondo reka ndabifuriza igitondo ciza abari ku mugoroba reka ndabifuriza umugoroba mwiza abari mu ijoro nabo reka ndabifurize ijoro ryiza. My name is Starboy the Ship all the way from Star TV all the way from Burundi East Africa ndetse no kwisi yose bavuga ati fasha warafashe twese turi ngaha kubera twafashije nama ndababwira misi yose avaduganye la guerre extérieure vous devez gagner sur de l'intérieur nitwaganya ivyi wacu bizotworohera yuko tuganya ivyo hanze mbwe bwa Star TV nkuko bisanzwe ndabazana byinshi bitandukanye naba ndababwira ati uri umuzijeni baza ko muramenyereye ivyo wanje murabizi iyo nyoye nagafana muramenya ko nakanyoye iyo nakanyoye navyo mukabimenya ariko mbwe bwa Star TV iyo nkuzaniye umuntu banifuza support yabo banifuza yuko umushigikira udashize ishari imbere kubera ko turazi yuko ishari ryaratsinze amatora mu gihugu cy'u Burundi ariko kumbure nugira ishari ntacyo bizomara gira ishari ariko ushigikira impano z'igihugu reka ndamuramutse mbwe bwa Star TV for the first time numwe sinzi ko ari umwigeme cyangwa ari umumama ariko nibaza ko byinshi tuza kubiganira sinkunze kwitaho ivyo abandi bavuga cyane kwitaho ivyavugiwe ahandi ndakunda yuko ivyanje vyavugiwe wanje ari byo menya karibu cyane nakoze umeze neza ndashimana usa neza tisi uri muri wabandi bakora akantu kuri TikTok bavuga ati ngo buriya ngo abarundi kazi ngo turi beza aho kantu amaze kugakora oya mugabo ndazi ko turi beza iyo ubonye icyo ndakizi vraiment abarundi kazi turi beza vraiment turatese ubundi ngo nuko tutagaragaza amasanamu yacu nkuko ibindi bihugu bibikora kuko tugerageje kuri ibindi bihugu umenga biriko biragurisha abigeme baho kuri social media turababona ariko no muzi mu gihugu cy'u Burundi dufise abigeme benshi beza ariko batinya social media kubera na cyane umuco ndumva natanga ibibazo ariko imbere yuko ntangura ibibazo ngira ibibazo byinshi cyane ndamutse abakunzi ba Star TV ndabaramukije widondora basi tugende tumenye basi 20% aho tumenye ati uno umuntu amazina yiwe naya tumenye basi identification yawe basi na 20%. Jewe ku mazina y'abavyeyi nitwa Habimana Lydia. Lydia. Yego. Yavukiye yawe uri haya. Jewe navukiye mu Rumonge. Hari ahantu hava amavuta menshi. Niyo navukiye mugabo nakuriye ino. Urakunda ububama? Oya. Cyangwa uraje Bujumbura wace wumva? Sidabukunda vraiment. Oya si cyane. Yes kabisa. Ariko kuri uno munsi uvuga ati aba artiste kwa mu ntara ya Rumonge. Yego. Niyo mvuka. Niho mvuka mugabo siho nabaye. Mugabo amavukiro yanje niho. Yego. Mu Rumonge umuziki waho ndabona umenga woshora kuba ukaho presenta kubera ko abo twari dufise ba Arnovice umenga siho bari après gukora mariage nta kintu turi kubona Musamariya Daniel ari muri Bantu Boy anytime ashobora kudushiramo igikorwa uri kurakora iki kugira Rumonge basi twikaruka kuri basi tuje gukorera show muri yatere hari ya Anyampande ya hamwe bacira imanza hajya quelque part hano hari tere twara tujaho mu mashow okay uri kurakora iki
jewe ndiko ndakurana ko ndi mushasha ndiko ndakora n'inguvu zanje sindabona aho bigeze mugabo nitega ko bizogera ahantu nanje nifuza uri mushasha yego kurarimisha isuka nshasha cyane ariko isuka nshasha nayo ngo irarima neza antwa aho bigeze ndashima yego vraiment irazemura ntarago bifise bijya bihanga kurima n'ibyo irarima neza yego ajya ridarazi kurima oya oya mu Rumonge hafi ibintu byinshi kandi byiza cyane nimba hari inzira ya mbere iryoshe gucamwo igihugu cyose nibaza ko Rumonge ari ya mbere dushobora gucayo hakaba hari ivyamwa tukabona uburobe tukabona inyama biramaze gushika hirya akavuga ati même si naho ndi mu gisagara cya Bujumbura je peux faire quelques projets ama projet atandukanye ntara ya Rumonge akanyinjiriza amafaranga izo projet zarabayeho kuri rijya nimba zarabayeho niza oya harakimwe ndiyumvira muri ivyo kugira projet kuba twita abana bo mu gisagara cya Bujumbura ko turabanebwe nawe waje kuba nkatwe oya oya gusa sindiyumvira projet hariya vraiment oya uvuga ati projet tuzikora hano mu gisagara cya Bujumbura nyene oya sikuvuga ngo ni ngaha urashobora no kwikora handi atari ngaha kandi atari no mu Rumonge simaka navukiye ubwa naho navukiye naho nyene ndifuza kubikora mugabo ntibindabishira muri projet nyene sindavyumvirako yes tukumwe na Lydia ruvuga ko uno musini baza ko ufise igikorwa kigira kabiri inyuma yo musirikare yego n'indirimbo igira kabiri iyo dushobora kubona indirimbo igira gatatu by the way nubashaka kubaza umusirikare canke civil ariko kubera ko abantu bambaza ko ndi umusirikare kweri oya ndi umusivile uri umusivile azira muzi wari wambaye muri video wabishabira uruhushya canke yego uhavuze ambara utasagira uruhushya aravuga yambaye impuzu z'igipolisi zo musheri wiwe mubizi uko vyagenze c'est vrai avuga pasha yarabaye post urumva n'umutipe yarafise umukobwa bakundana ndamwambika impuzu z'igipolisi yagaragara neza cyane naho akubwiye turaberewe woja mu gisirikare byo gutoza jewe vraiment barabimbarira ariko nukuri sindi forte ku buryo naja mu gisirikare oya siporo si cyane mbona menga biratinyitse ndabakunda wi mugakubajamo oya nukuri oya nje nashobora hari message cyangwa hari comment ugeze uronka after ijya ndirimbo y'abasirikare w'igihugu akubwira ati that's good cyane ubusigaye bisaba best b'abasirikare sana ndirimbo yarakunda yego vraiment baramfelicite barandondera abandi baramagafanta kareka yego vraiment umwigeme babigoye ko atobora wewe wishimira iki kugira ejo tubone Lydia atoboye nyene atoboye savedi sindabitawe neza bashi uno munsi uri umwigeme gukora kugira utobore neza ushobora gukora ibikorwa byawe ugasanga bimeze neza cyane ugasanga support iri kurayiro nko wategerezwa kwiba ugasanga hari impamvu iri kwiratuma utabona ijya support kandi ufise impano uno munsi uri gutegura iki kizotuma buri muntu wese buri mwene gihugu azomenya ati ajya ni Magri azovuga ati buri muntu wese azovuga ati ujya muntu ndamuzi ku bikorwa kanaka sindamuzi isura ndamuzi ku bikorwa cyane n'uwo mudufasha mwebwe ngo aba journaliste abari mu entertainment babimenyereye nimwe mudufasha sivyo kuko mwe nimwe mumenyereye aho amatiyo mukatubwira ati mugire guca mugire gutya hazo umusaruro kanaka urabibona sino je vraiment ndiko ndagerageza nanje kugira ngo ushike ku yindi ntambwe aho urakubwira ko watubiye yo cyane gose ku musirikare urasaze noneho ibiki ariko nyene ivyo ntivyobura urabizi gaho inshingano yo buyizi kandi igituma antwa nushaka kuja muri studio ngo soye indirimbo utabanje kwiyumvira consequence ivyo bazovuga ama jugement byose uranzwa byumvira munyuma ukavuga ati ndafashe decision ikizoba nzona umuti ubu ni nowe umugore ari gavuga ati uri afite amabuno manini niyo mpamvu murongoye uri asa neza niyo mpamvu murongoye uri ameze fresh niyo mpamvu nagiye hafi yiwe uri ameze fresh niyo mpamvu twasangiye indirimbo umusirikare kubera iki kujya hagaragara kubera iki kuyikora je kuva mu bwana narakunda abasirikare cyane rero
kandi burya ufise impano buyizi je nanye nzi ko mfise impano yo kuririmba mugabo sinabona ryari inzo bitangura sinabona igihe sinabona inzira bwa ndavuga nti muri jewe ndavuga ati umunsi nzotangura kuririmba indirimbo ya mbere nzohera ko umusirikare ndanayandika ndaigumiza muri agenda ndavuga ati ninatangura carrière niyo nzoherako amarabona yuko amareve yanje yabaye hayarize niyo ndirimbo ya mbere natanguriyeyo kandi ivyo ndabishimira Imana. Warashize indirimbo hanze umusirikare uno munsi urashize hanze yikurikira nibaza ko nibikorwa bibiri byerekana yuko uri kurakora kubera ko iyo utari kurakora wari kucuvuga ati umusirikare ndayishoye reka ndabireke uramaze kugira bamwe mu ba artiste babigeme bagenza aho kabegera ukababaza ati how muri gukora twe no munsi tafise aba artiste benshi dufise Moni ya Frere afise indirimbo nyinshi muga kuronka show abise zero show bishigura yuko uno munsi ariko araza bo ivyamwa birahara ariko biriko birahwa basi nawe bya vyamwa basi bivuye ko hanze kw'ibindi ukora indirimbo nyinshi ariko zero show uramaze kugira abandi bigeme bagenzawe tureke abahungu ko ndaza aba artiste ni benshi urababaza ati muri gukora gute kugira bino bintu bigende gute namwe turavugana abuziki sinzi cyangwa umuntu utishira ku bantu oya suko mbona wengo nabo nyene baragoye kuronka gute sinzi ariko umuntu wese arona ronde turavugana mugabo ntiyasuye kunyishura umva je suis pas du genre yuko yakrosha ku bantu cyane ndakwandikiye rimwe kabiri nusubire tukavugana hama nakubwira ati tubonane uvyase je te laisse kubera simba nzi umwanya wawe shaka wafatirwa kandi ibintu nk'ibi birafatira abantu cyane iyo bishitse abantu ntibaguha umwanya ukora iki ndaca ndabireka nkaca negera abandi bashaka kunyumviriza kugira ntari imbere simakanegera umuririmbyi kuko nabonye ntibegereye abandi bivyansa handaje hande kandi ndazi ko bazomfasha kurusha byose bizogenda neza cyane uri munsi ivyo dukora kenshi ari gusanga abavyeyi biwacu barafise ivyo bakunda n'ivyo banka mu muryango wawe for the first time ushira igikorwa hanze hagaragara bakiriye gute ibikorwa vyawe warushize ku mugaragaro na cyane cyane kariyeri nshasha wari winjiyemo oya avant yuko ndagishira ku mugaragaro twana turavugana hama barabona ko ari impano yanje kuko vraiment kuva ndi muto narakunda kuririmba waririmba muri eglise nimba muri eglise muganda ndavuga ati yego ndi muri eglise muganda bamengo sinyuzwe ifoke nje mu bindi hama baravyumvise barabitahura muri eglise rusanzwe usengeramo nayo gute no munsi batubona ukundi agiye mu byo nukuri ntibanjija na gato mu vyisi gusa narahagaritse kuririmba mugabo ibintu byo kunjija ibiki n'ibiki no bavuga tso gusengera nta kindi ufise tatouage yego kubera iki gushira ko tatouage kwandazikunda tatouage sigura iki ufise ni nyinshi simo byinshi ziresize babonye ndi kukubaza gusa umbe ko uyifise eje ntize tuyore tuvuga munashize ko tatouage kwera ndayifise vraiment ndazifise zirahantu hatabona oya zirabona nko nambaye ishati gusa zirabona ndazi ko wayibonye ndazi wayivuze uyibonye abonye agapande gato Yes, uko biri kose bakunzi ba Star TV je nibaza ko tubazaniye umwevite hano tuba twifuza ko mumushigikira muri rwa rukundo akoresha amafaranga akoresha inguvu ziwe akoresha buri kimwe cyose kugira igikorwa cyo kije ahagaragara washaka kuduha agapera gato k'indirimbo umusirikare ni for the first time dukoranye ariko ubundi kwindi ncuro bakubwira tereka kapera abakubonye barakubonye nakubise link muri commentaire abatayiravye muri imenya twaye umusirikare w'igihugu cyacu tewe ndamukunda aritanga atiziganya mu gukorera igihugu ciwe aharara arubunda ku umutekano w'igihugu iyo rukambye niyaja kandagenda adahiga imanga yarirahiye ko atabazorenganya ko
kukwagwanya karenganyo oya ntarenganya. Yes, uyo ni irija n'indirimbo yiwe ariko aheruka ino indirimbo zawe ariko ntabwo wigera uzishira kuri YouTube channel yawe kubera iki? Basi sorry ndabaje ikibazo nabi. Indirimbo zawe zira ahantu handitse kamani izayi ni izayi. Ico kintu cyaje ko ryari nakibonye ryari sinzi ngene vyagenze. Nayibonye ejo voilà nani nayibonye ejo. Kubera iki? Sinzi nayibonye uko nyene. Ubundi nagenda kubaza ikibazo numve basi ni buri kuri muri no management. Ndavuga ati management itwa izayi. Je nakibonye ejo ndavuga ibi nibiki bibaye muga ndavuga ati reka nzobaza umuntu amfasha turabe. Okay, uko biri kose je nibaza ko muzobigira neza kugira bigende fresh. Ko ngerageje kuraba bonye ejo ndavuga ati kino kintu peut-être ngo naranditse recherche kuri YouTube channel hacaraza rino zina ndavuga ati cyambisha bisaba ko nandika umusirikare kugira nshobore kubona indirimbo washize ahagaragara. Indirimbo ni fake. Yeah, fake. Why fake? Fake as fake friend. Ufise aba fake friend benshi. Oya, nta mu fake friend bisa n'ukuri. Ariko urazi ko bibaho. Birabaho. Bya cyane. Ariko kuri we ntaba Oya. Byavuye he? Ni inshuti zawe zakubwiye ko zifise aba fake. Oya ni ibintu tubamwo, ni ibintu tubamwo, sivyo? Ni ibintu tubamwo aho ugendana n'umuntu imyaka canke amezi canke iki. Bibaza ngo muri abagenzi, muri abesti like nkuko bakonze kubivuga, mugasanga uwo muntu wewe arafise intumbero yiwe. Like mubwiye ama projet yiwe niwe wambere yo kuyahwina. Mubwiye ikintu cawe niwe wambere yo kuguponda. Eka nanje ndayitura aba fake friend. Ego vraiment ubafise batemu. Bariho benshi ndaye bavutuyemo kabisa. Amashano kusanga bagwa amashano upfiriye ubusa ntaco ntuzica. Mukombozi niwe yavuze ati mbega abantu muri ko mura tera grenade abantu mubica bizokemura ikibazo c'igitoro. Ugasanga umuntu ukura muhishano ntibiribuke muri ikibazo c'igitoro kandi nawe uzopfa turi muronka isukari ni keso y'umwanya gusura mwishe wino musarafu none uzokwama muri Macreote muri Highlander uzokwama usanga Imana yamubwiye ati twatiye immortel oya sha reka yes numva shika kumenya izajyaho muri music wakiriwe gute muri music ugerageje kuraba les population abantu bakaba followers bawe abagukurikirana wakiriwe gute muri rusange? Ku musirikare narakiriwe neza. Vraiment byaraduga ibintu bitangaje. Ariko kuri fake bigenda buke cyane. Rero sinzi gituma. Ubundi bivana na content. Sinzi. Content y'umusirikare yarabaye nziza kuruta fake. Peut-être ngira abasirikare bashikiye cyane. Ngira barayiravye cyane. Ngira twagira nk'amakambi nkanga yarayiravye tu. Ni kuraba nyine ubonge kugira bakomeze kwihereza abandi. Yeah. Nibaza ko iyo umuntu aje muri industry yacu harabavuga neza ari nabavuga nabi. Hari commentaire positive negative izo zose umuntu ategerezwa kuzibona. Commentaire wabonye uravuga ati no commentaire sinarinda yiteze ko nzoyibona. Ubundi ndayibona. Yeah, bon. Commentaire ubundi zose ni nziza. Bakuvuga neza it's fine. Buge namamvuga ati umuntu ariko arakuvuga nabi nico bafise muri yiwe. Ariko atanga uko ameze, ariko atanga karaktere yiwe, ariko atanga icari. Donc ucumureka. Ntunamwishura uramureka agasohora ivyiwe. Umugabo icagiye kunangaza nuko nagiye n'umuntu anyataka ngo ndaba presente ngurivye mushasha ngo umukecuru. Urumva umukecuru yataye urugo atabana. Ufise umugabo ufise umwana. Kindi ndubatse. Sinumva nyene ufise umugabo murabana nyene mu. Exactement. Nga akaca avuga ngo nataye ngo abana vraiment. Ngo ndumukecuru. Iyo si post ya NELLY NAT se. Exactement. Oya NELLY NAT ubundi arige usanga nyene ariko post ariko ni tugize kujaho $do tometi. Hari igihe umuntu agira post akarengera métier yiwe. C'est vrai ni métier yiwe ni nivyo. NELLY NAT kukubwira ati umukecuru. Nivyo ni nakazi kiwe mugabo hari igihe arenza aja hejuru ya métier yiwe. Mugabo ntacu byose nakazi. Mu buzima busanzwe bakubwira ko uri umukecuru babara canke uryohe. Nakuvuga kintu atari ico ntacu bitwaye. Mugabo nk'umuntu akora kajya kazi
hari umukecuru arangwa n'iki gira ni minkanyari wanda ifise urayimbona ako gabashe hari minkanyari mbona abakecuru b'abajene c'est vrai ntabari umukecuru rero no maze kuvuga umujene abari umukecuru jene c'est vrai ngira nduyo rero ngira ndonye adireri natati babazaniye umukecuru mugabo yaciye avuga mu ngo ntanzi go mfise ngo tungo nango ntanzi go genda ivugana ariko reka iki kintu ngene ndakivuze buriya neri natese umwana mubi ko genda wenze vrema mugabo nibaza ko atanze gayivugana ntanzi gabivugana je ndamuzi n'umwana mwiza wanashima je ni mwahora natakura muzi uzoca uvuga ati star boy n'umwana mubi ni mwahora ndazozokura mutsamu yaje muganire kandi museke okay byose biba byiza tu nariko narondera ijya post kuko narageze ko nayandika sinibaza ko yayishize kuri Facebook wese kuri Instagram yashize kuri Instagram reka ndayirabe gatireka ndabafeza umukecuru ego sa yes of course nibaza ko turabarundi kandi turabarundi twifuza kugira ante gushigikirwa ndayibonye ya post ndayirabe amukeni buja flavor yenyeza kitwatewe mfise byinshi sinshaka kuvuga nabi ngo niwe artist o new upcoming artist mutubwire burya nta rugo rufise abana yataye mbaye gusa yarabajije ko n'interrogation watubwiye ko mubana n'umugabo n'abana mu matabana gute d'abord il faut déjà kuvuga ikintu uri siwe yacu canke ngo aje hanze umugabo ejo muzumva muri interview ngo ndumu 2010 my dear nta ruki y'uburiri ufise zo tuje gucunga nenda kubaza look muri imeze gute ibimeze gute nagira ukuririmba ni talent birasaba isabiki bisaba inzobe bisaba iki cyane kandi irabura petete nguje gucungura abakecuru ngo bari mu kuronka abuzukuru muri uyu muziki haraba ngo abakecuru ari ngo nishane izina simpave sanga uko biri kose nari natese umwana mubi natese umwana mubi nibaza ko atayivuganye inzigo ubundi kuva avuga ko ataye urugo ukaba wibereye mu rugo ikibazo kiri he nazindi commentaire zo ku Facebook commentaire zirababaza oya bajya bo ntana kimwe bajya ntacyo bagutwaye bajya ntana kimwe yes inyuma ya fake tutegeke muzo kimenya hageze uno musi tuvuze ko umuririmbyi Diamagri ko les conditions zose zo mu artiste zifise cyane hari zakishakisha kirondeze mbega les conditions bisaba ushatse kuvuga iki hari ibintu bigize umuririmbyi management bivanye n'uburyo uba wifata uburyo wandika uburyo uzovuga ati ninaronka shonza performinga guca kuko uri umuririmbyi birasaba yuko utaba umuntu atekanye bizokorohera ufise umuntu mwubakanye ko ugurura imbuga like ugapostinga ibintu bitandukanye kugira hariho gutegurira igikorwa tugakora ibintu tuko turategurira tere igikorwa kanaka bizokorohera nka wewe gutegurira igikorwa kanaka ufise umugabo ntakubuza ati ico kintu sindagikunda umva ntabuzitiwe just nahora ari kubera iki sindavyumva peut-être ngana abagabo kubera iki mwibaza ko mu muririmbyi w'umugore adashobora gukora akazi kiwe atekanye umugabo ibi umugabo urumvikana umugabo ashobora kubona ugize ikintu akavuga ati no byo sindabikunda kandi uri umugore ufise umugabo utegeza gukora akantu katazotuma ariko muravyumvikana kare none gasha ndakubaza none ni gikino basi nkawo ni gikino nokora ku buryo basi cyo bakirenze kurara hanze hari umuntu ashobora guposta tujya kundana nakanaka bagakora base ugasanga sivyo ariko sawa umugabo wabibona ukunda akavuga nawo arabizi winji ibintu bya entertainment arabizi hari gihe bakuvuga ibitari ivyo bagashira ko nama video batari wewe sivyo ukora ukabikira kugira utegure indirimbo kanaka kugira ije kumugaragara je nta nakimwe nzokreya kugira ngo nje kumugara nimba naravyinjiye ngo Imana ntegura inzira yanje sivyo mugabo hariho nibindi bakubeshera ivyo nabyo umuntu abavyiteze ko bishobora gushika anytime bashobora kubeshera urumva mugabo wewe ico ukora gusa ni umwumvikano hagati yanyu kumubwira ati ibintu bimeze gutya ukavyinjiramwo ubizi voilà ariko uwo mubakanye biramaze gushika karonka message zitandukanye ati reka buri uyu mugore wawe raba umugarura reki bijya bintu yego baramubajije baramubwira ati nane bigiye ibintu bimeze gute ara nawe n'umugabo arabishura
Yes, ico wasaba abakunzi ba Star TV muri kano kanya kugira sindangire cyangwa usange ndakuruhishije for the first time. Nico ikintu wasaba abakunzi ba Star TV tutashoye kuganira hano na cyane cyane kizoza gicungura ibikorwa vyawe canke kiba avantage mu bikorwa vyawe nubwo ariko watanguye tutiteze yuko uzohagarika. Kurande rw'iwanje ndizeye ko utazobihagarika ariko kurande rwawe je nsepa. Jewe sinzohagarika. Ndetse nifuza no gushika no gukoresha ingabire yanje nkashika kure. Nkashika ahandi hantu. Hama ikintu nsaba ni kushigikira. Nta kindi. Donc udafise umuntu agushikikira ntawo shika. Nukuntu wa utamba wirorera. Voilà, nsaba kushigikira. Yeah. Ariko tugerageje kurandira mu musirikare bari gutuma uja kwipresenta mu gisoda ati muraraba mu nkwe n'akantu kayisaba ko sponsor indirimbo nziza hajya nubwo ari gushika hariya mu biro by'igisirikare ati cenje gupresenta project aranasohoka ijya project ari nziza cyane wari no kuyipresenta aranasohoka ati mfise indirimbo ngira nshira hagaragara mushobora kuma support ni indirimbo ivuga ku basirikare bacu iki bakanayumviriza bari kuronka inoti. Nta support nari gusaba kubera support nari ndayifise kandi ntigisigura ko batayibonye sivyo iyo ubonye ikintu ukagishima no kuyibona before sico kimwe nico kimwe n'ukuri kuko genda ntasoye igikorwa wowe hagishima after c'est un projet fini siko ariko before ni project ari bwagira iki yari fini mu ma audio ni iki video ariko urashobora kubwira ati mume support ya video nari ndayifise deja nene ukenera yindi ni nabo nibabikunda bazomubwira ati reka tugufashe mu buryo bunaka sivyo mugasi no sinayisoye ngo nkeneye gufasha n'ukuri nayisoye kwanda ndabakunda afite ndabakunda cyane ku buryo navuga ati ntigeze kubaririmbira nta bindi biri nyuma y'ivyo vraiment mu buzima bwa misi usanzwe ukora akazi ko kuririmba gusa oya ndakora n'akandi kazi si byiza ko agaragaza oya kubereka akazi sawo garagaza none uronka abakiriya ubundi twakuzanye ngaho uvuga ibikorwa vyawe kandi kajya akazi ukora akazi utumukora umuziki mwiza ya akazi kusane nkora mu buzima bwa misi ni makeup dagira makeup ya numvise po ira urukamenya ati ndamusigiye isuku exactement ufise yinzobe ndamusiguko yene kagenda fresh kugira umuntu ashore nk'ubu hari abantu bifuza gukora makeup akuronye gute nk'ubu naragaritse kubera nshaka kwagura projet naragaritse gato kugira ngo nshobore kuyikora neza mugabo nzomenyesha ni nabitangura yego. Yes, je numva no hamagara abakunzi ba Star TV cyane cyane kuza ku rubuga rwawe nubwo kwandika umusirikare by Diamag nibaza ko indirimbo baca bayibona icyo ndabasaba ni gukora sabone ni kuraba indirimbo zose yashize ahagaragara indirimbo yise fake abantu dufise aba fake friend katibature turabazi ko bariho batubeshe ko ariko batuvugira neza ariko batuvugira nabi so uko biri kose umuntu uzomuvugira nabi ariko ikimana yateguye kizoba tu reka ndagushimire ku mwanya washoboye gufata urakoze cyane nawe ko mu mwanya wawe ndanashimira n'abantu bariko baradukana kuri Star TV baza gufata umwanya wabo bakaja ku rubuga rwawe bagakora sabone ndaza gushira link muri commentaire umuntu yumva yaje kuyiraba vyoroshe araza kuca agenda direct ashobore kubona ibikorwa vya biri hagaragara reka ndabashimire cyane murakoze cyane yego namwe murakoze cyane yego ndabashimiye oya bavuga bareka twe batuvuze ko byinshi no baracatuvuga kuvuga ni bon umuntu bavuga ngo umuntu avuga bariho uwo exista nshaka kuvuga umuntu reka uraza umuntu akuvuga ko burenze ubundi je mvuze mvuga ati ndarenze nibavuge vraiment ni bon ça va ntabwo bazonda basorore wigeze kumbwira ati uraberewe gusiga bisa neza ngo bana ngo frankaza aba diaspora kweli urazirembeje nko kumengo uri kimuga ntushaka gukora ngo uronka amahera yawe akindi amubwira guca ahubwo kubivuga ko ndenze ntarayajya harakantu ni nayajya c'est ça voilà Yes, kada bashimira kuzi wa Star TV. My name is Starboy the Sheep. I love you too if you love me, if you don't I don't care for that. Mfashara mfaje twese turinga kwera twafashijwe avaduganye la gele exterieur ndasubiyemo budeveganye serdo interieur. Hama tuzoganye ivyo hanze no mu nyuma. Nubwo twoganye ivyo wacu gusa ivyo hanze ntitubiganye. Nibisanzwe. Imana ibayizagire cyane. Thank you.